Urugendo abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bahora bariha $600 mu miduga yo kunguruza abantu bita bus, uyu munsi benshi bariha 1000. Nayo utanze inoti ya 2 mu kwishura muri bus, abunguruza abantu benshi bita aba convoyeur ntibatinya kumugarura 1000. Ivyo rero biterwa n'ikena ry'inoti z'ijana hamwe n'amafaranga y'ibingorongoro. Uyu munyagihugu we avuga ko abunguruza abantu banahavuye babigira akamenyero mu kwikika mukiza kubera ikena ry'izo noti z'ijana. Ikindi kibonekeza cyane nuko izo noti zikenye, inoti z'ijana ndetse n'ibingorongoro gaca bituma uwatanze amafaranga 1000 ku rugendo rw'600 adasubizwa kubwo bukene bw'inoti z'ijana n'inoti z'ibingorongoro. Ivyo birahari apare yuko bakonvoyera ashobora kuba bavyitwaza ariko naho babigira nkana. Iryo kena ry'izo noti z'ijana rikaba rero ryama ryateye ukutumvikana hagati y'abunguruza abantu hamwe n'abakiriya. Ikindi naco nuko kiretse abo bunguruza abantu basigaye barihisha igiciro kirenze kubera ikena ry'inoti zo kugarura, no mu makartier atandukanye nta munyagihugu akigura ikintu c'amafaranga 100 kw'ibotike. Donc muri quartier nuko n'ibibazo cyo duhura navyo ego. Donc muri quartier nta muntu ashobora kugura ikintu c'amahiri 100 canke amajana 2 afite amafaranga 500 canke 1000 ngasubizwe. Bica bigorana. Umuntu ahitamo kubiheba canke agahitamo kuza kuyarondera yakura. Imbwa kenshi umuntu yabihevye akabura ico afata n'ico areka kubera ubwo bukene bwazo. Amakuru turonka amenyesha ko kiretse izo noti z'ijana zikenye n'inoti z'ibihumbi 10 hamwe n'iza 5 nazo nyene zitariko ziraboneka neza. Hamwe na hamwe mu gihugu abayakoresha bavuga ko batayaronka neza mu mabanki. Uruganda rwa RPA niturashobora kuronka abaramutswe banki nkuru y'igihugu BRB kugira twumve ico bavuga kuri iyo ngorane y'ikena ry'inoti zimwe zimwe.